Inyuma yuko haheze igikorwa cyo gusuzuma amakoperative y'ugwaruka hamwe n'abakenyezi mbere n'abikorera ku giti cyabo bava mu makomine atandukanye igira agize intara ya Muramvya bakwije ibyangombwa kandi bifuza kuzokorana n'ishira hamwe Aprodec gishinze gushigikira ugwaruka hamwe n'abakenyezi kuzorima igitegwa nk'ipiripiri, njenjembre, marakuja hamwe n'ibizinu. Ishira hamwe Aprodec risanzwe rifashwe mu mugongo n'umugambi PNID ryaratunganije inyigisho kuri iyo migwi twavuze kuva ku wa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda gushika ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Muhuza bikorwa mwishira hamwe Aprodec Niyuhira Adelphine aratubwira intumbero y'izo nyigisho bariko ratanga. Ngaha mu ntara ya Muramvya turi mu ko dutanga inyigisho turiko duha mu abatowe kugira ngo bazoshobore gukorana na Aprodec muri uwo mugambi, abakenyezi n'ugwaruka, amakoperative n'abantu bashobora kuba bigenga bashaka gukora kuzorangura uwo mugambi. Mbega uyu mugambi ku batawuzi Aprodec uzokora iki ngaha mu ntara ya Muramvya? Aprodec ni ishirahamwe ryatowe na PNID kugira ngo rirongore rikurikirane uwo mugambi wo guteza imbere abakenyezi n'ugwaruka muri iyi ntara ya Muramvya. Rero Aprodec ijejwe gukurikirana ubwo gwaruka nabo bakenyezi mu kugira ngo bashobore kurangura imigambi yabo na cane imigambi ihagaze kukurima kuzorima ipiripiri, tangawizi n'amabungo hamwe n'ibizinu bakoresheje amase kama n'umuti wo gupompa bakoresheje umuti kama kugira ngo turabe yuko twogabanya ico bita engrais chimique. Turumva ko umugambi cyane uje kuramira abakenyezi hamwe n'ugwaruka. Mbega turabona ko mugeze ku munsi ugira kane w'izo nyigisho. Iyo muraba abo mugiye kuzokorana umugambi mubona umwitwariko bafise hanini ari uyuhe? Umwitwariko bafise urabona yuko umugambi bawumva kandi bawunyotewe cyane, barawunyotewe, barabona ko ari ibintu bizobagirira akamaro. Umwitwarariko bafise unye nuko kugure bagira bati umugambi watevye. Bamwe mu bari muri izo nyigisho baganiriye na Kombizi TV barashima izo nyigisho bakavuga ko biteguye kuzorima ivyo bitegwa, ariko bagasaba ishirahamwe ya Aprodec ko bovugana nabo bakorana kugira ngo ibikorwa binyaruke. Umunsi turi ngaha mu nyigisho mu mugambi wa Aprodec aho bifatikanije na PNID mu gisata cyo gufasha abakenyezi hamwe n'ugwaruka biciye mu burimyi bw'ibiterwa bitandukanye bitari bimenyerewe, ipiripiri, jenjembre, ibizinu hamwe n'amabungo ya marakuja. Umugambi nawakiriye neza cyane cyane ko sanzwe ndi n'umurimyi ngerageza kurima ibiterwa novuga by'akabirya. Nawakiriye neza kuko igiterwa c'ipiripiri ni igiterwa twasanze ari njabukamazi twisunze inyigisho turiko turabona, hanyuma n'igiterwa c'amabungo hamwe n'ibizinu na jenjembre. Rero ko igihugu twari tumenyereye yuko gishobora kuronka amahera y'agaciro biciye muri iyakawa canke icayi, uno munsi rero turabonye ko tugiye kugwiza umwimbu ahubwo kugira ngo igihugu kibandanye coroherwa kandi twongere tuniteze imbere mu miryango, kuko bizotuma umurimyi w'ico giterwa w'ivyo biterwa twadondaguye ngaho azokwiteza imbere gusumba uko vyahora. Izina ryanje nitwa Kandava Pesance, aba umurimyi kandi nkongera nkoro. Ivyo niko vyama mu migambi yose. Hariho abayumva n'ingoga, hariho abarindira kugira ngo barabe iyo bija, hariho n'abandi babigwanya. Ivyo niko vyama, ariko twebwe twobahamagarira kuwumva kuko uzobateza imbere mu miryango yabo, uteza imbere igihugu, uteza imbere
ndetse n'abatashikiriwe ubunye ko batawukoze mugabo uzobateza imbere mu bundi buryo kuko bazoronka aho basumira ibyo bari bakeneye. Ikindi akandi kabirya twasanzemwo nuko ibyo biterwa kugira ngo bizorimwe hazokoreshwa ubuhinga kama novuga kuko aho hazokoreshwa umwavu w'ikirundi nawo nyene uhinguye ku buhinga butamenyerewe hamwe kandi n'imiti yo gupompa ihinguye ku buhinga butamenyerewe nayo nyene itonona isi cyangwa yonone n'amagara y'abantu. Turumva wewe ko umaze kumenya byinshi, mbega ibyo nibyo babigishije canke n'ibyizere ufitiye uwo mugambi? Ibi abiri mu byo batwigishije, baratwigishije neza ingene ibyo biterwa bishobora kutuzanira amafaranga, bongera baranamishira no mu biharuro aho uno munsi turiko turiga ingene twoshobora kwitunganiriza imigambi izojanwa mu mabanki kugira ngo vya bikorwa turiko turakora tuzoronke ubufasha maze twagure imbibe bimeze neza. Yego, kugira ngo bikunde none ibyo bintu byose mubishike ko mutera imbere mu rwanyu apodeke canke abo bikorana mu basabiki. Ico tubasaba ubwa mbere na mbere tubasaba kudushigikira, kudufata mu mugongo hamwe no gukurikirana ibikorwa tuzoba turiko turakora igihe kinini. Hanyuma kandi twobasaba kubera ko izi nyigisho zateguwe mugabo ni inyigisho zagutse zamaze umwanya muto, naho twatahuye turifuza yuko tworonswa n'ubundi buhinga bwo kurima hakaba ibikorwa byo bya pratique sibitere kugira ngo turabe ko koko wa mwimbu uzoshobora kwiyongera kandi ibyo biterwa bizokurikiranwe umwanya ku mwanya kugira ngo ntihazobure uruhombo. Ikindi twosaba twagomba gusaba bazodushigikire badufate mu mugongo mu kudusagasagira mu mabanki nk'uko bana bitubwiye, hanyuma dushoboye kuronka amafaranga y'ibanze hakiri kare ku mwanya kugira ngo tutangure umugambi ko twisunze inyigisho baduhaye gutera imbere ni ngombwa kandi mu mwanya mutoya. Murakoze. Murakoze.